Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Ivyizigiro biri kuwemera Imana. Ayo majambo dusanga mu gitabo ca Yobu ikigabane ca 14 kuva ku karongo kindwi gushika ku kicenda niyo yabaye icivugo mu masengesho y'akavuna musase National Breakfast Prayer y'incuro ya 16 yabereye mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe kwigenekerezo rya 31 Ntwarante uyu mwaka wa 2025 ahagarariwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Ayo masengesho y'akavuna musase akaba yari yitabwe kandi n'izindi ndongozi z'igihugu hamwe n'abashitsi bare baje bavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri komite isanzwe itunganya bene ayo masengesho i Washington. Amasengesho y'akavuna musase nakaryo keza rero ku ndongozi mu bisata bitandukanye ko guhurira hamwe bahujwe n'igisabisho hamwe no kwemera Imana bakaganira bagashigikirana bagakomeza ubucuti. Uwo mugigwa ukaba watanguriye ubwa mbere muri leta zunze ubumwe za Amerika ucugenda urashwara ibindi bihugu ukaba washitse mu Burundi mu mwaka w'2006 aho amasengesho y'akavuna musase ya mbere yatunganijwe. Mwijambo ryo kwakira abashitsi nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko mu Burundi amasengesho y'akavuna musase afasha kugwiza ubucuti n'ibindi bihugu agashikana ubutumwa bwa politike imibano n'ibindi bisata ku ndongozi ubwo nabwo bugaheza bugashikira bene gihugu. Ayo masengesho arakangurira kandi indongozi kugaruka ku Mana kwitaho ibikorwa kugira umubano mwiza eka mbere no guteramira umutekano bidasigaye inyuma. Ubutumwa bwashikirijwe buhagaze ku guhamagarira abarundi kugira ivyizigiro. Umuvuga butumwa ati indongozi nziza ntivuga ngo karabaye ahubwo itanga ivyizigiro kubirongoye hanyuma ikagira n'ijisho rya gatatu ribona ko ibintu bishobora kugenda neza mu kanya gato kandi ko imbere ari heza. Ngo ibi vyago ko bivuye kuhoraho hari kizigizigi canke hari ivyizigiro nkimufiseko nkiri hano mu bibazo si vyiza ko indongozi yihebura kuko byose bipfira canke bigakirira ku muntu yitwa umurongozi. Muhinga umwe yavuze ati kirazira ko umurongozi avuga ngo karabaye kizire naho wowe ngo kabaye kizire ko umuntu yitwa umurongozi avuga ngo karabaye. Uyumvire serugo mu rugo hateye ibintu ari kumwe n'umugore n'abana agatatangura kwiruka biraherera. Iyo yirutse umurongozi ni kumwe yanditse ngo abarongoye nabo baratambuka. Iyo atambutse abarongoye bakurikira bukebuke. Iyo umurongozi ahagaze abarongoye baricara. Iyo yicaye bararyama. Bega aryamye naho bica bigenda bapfuye. Umurongozi n'umuntu akomeye cyane kandi Imana ikorera ko kugira ngo izane impinduka. Mu kwerekana uburemere buri ku murongozi uwo muhinga yarongeye avuga ati intama 100 zirongowe n'intare imwe zotsinda intare 100 zirongowe n'intama imwe. Ikintu gikomeye cyane. Tumvikana ngo byose biri ku murongozi. Murongozi nkanjuri hano
gumana ibyizigiro kandi utera intege abujejwe. Hano hari ubuhanuzi bwa Elisa bwaciye buseruka umwami yihebuye. 7:1 mu gitabo cya 2 cy'abami. Elisa Imana imuvugiramo arerekana ngo ejo ibintu bizohinduka, ejo nk'ubu ibintu bizozimbuka. Kuko Elisa ijisho ryiwe rya gatatu ryarakanuye, arabona hari imbere ko ibintu bigomba bigende neza. Hanyuma ako niko kamaro k'umurongozi mwiza, kubonera abandi aho batabona, naho abandi baba bahumye. Indongozi ikugurira ijisho rya gatatu, ikabona ko imbere ari heza, maze ikarongorera abantu muri iyo mbona kazoza. Muri ayo masengesho kabaye n'akaryo kandi ko gushinga intahe ku ndongozi z'abanyepolitike zimwe zimwe hamwe n'abakozi b'Imana, berekana aho Imana yabakuye, bongera batera intege abandi ko batotakaza ivyizigiro ku Mana. Simba muri kahise urabe ikivugo caranga ingoma y'u Burundi, kari Imana umwami w'u Burundi. Batangurira ku Burundi, batangurira ku mwami, batangurira ku Mana. Urabe no mu bizo shingiro tugendera kuri uyu munsi. Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Rero bwa mbere mbona abakuru b'igihugu yari nyakwigendera Petero Nkurunziza n'umukuru w'igihugu dufise uyu munsi, batunganya ibikoraniro bishingiye ku ijambo ry'Imana. Abantu rero turi yuko iki ari ikimenyetso gikuru Imana duhaye, duhura tuvugana neza, tuvugana cyane neza kuri ibibazo bikomeye. Iki kibazo cy'ubumwe mu Barundi kera twaragitinya. Je niga muri kaminuza aha mu 1976, uvuze ijambo umuco n'umututsi baragupfunga. Ndazi n'abapfuye turigana muri kaminuza ngaha. Ubiravugwa nibivugwa kugira ngo tugende kurondera inzira z'ukwihora, kurondera inzira z'ukugira nduro, turondera inzira z'ukunwana. Aha turiko turavuga ku ijambo ry'Imana mbere ngaha, c'est la vérité qui nous rendra libre. Ukuri ni kuzotubohora twese. Kuko yo urabona ko yabuze abana biwe bose, abura ubutunzi bwiwe bwose, abura n'abari bamukikuje, n'umukenyezi bari basigaranye, amwosha, aramurambirwa, amwosha gutuka Imana ngo apfe. Rero ibyo nta byashikiye. Jewe hari ibyo nabuze, hari ibibazo nagize, ariko sinashikiwe nk'ibyo byashikiye Yobu. Ndizera yuko no ku gihugu cacu nibyo twarahuye n'ibibazo byinshi, ariko ibyabaye kuri Yobu ntibiradushikako. Aho nshaka kuvuga ko nubwo twagize ibibazo, intambara zikahaca, abantu bagapfa, hari ibihe byo gusonza, ariko ntiturigera dushika ku rwego rwa Yobu ngo tubure byose. Naho tugira ibyo tubuze, turagira n'ibyo dusigarana. Imana imaze gushira Adamu na Eva mu murima witwa Eden, kuvuga aho ibintu byose bimeze neza, yavuze iti uyu murima ni umuwurime kandi muwuzigame. Uno munsi rero turarima gusa, tukarima gusa, ugasanga turiko kubaka aho bitakenewe kubakwa, tutabanje kwiga neza ngo turayuko iyo nzu ndiko ndubaka izobana naho hantu. Hanyuma rero hamwe twokubahiriza ivy'Imana yaduhaye, mugano ko agira ati muhitemwo urupfu n'ubuzima, tukoresha ubwenge Imana yaduhaye, tureo guhitamwo urupfu kandi tubona ubuzima. Amikino shira imbere nuko nkuko Son Excellence le Président de la République yama yaduhamagariye tugendere ku rukundo. Yesu atubwira ati nimukundane nkuko nanje nabakunze. Udakunze mugenzi wawe uzokunda Imana utabona gute? Ibishoboka. Duhere ngaho rero, ico wifuza ko abandi bakugirira kibagirire nawe. Nimba nifuza ko notera imbere, urya no mugirisha yo kubera iki? Reka dukore twese, dushira ingufu hamwe, hama tugendere mu bumwe,
ico nico kizoranga yuko muri abigishwa banje nimwakundana nk'uko nanje nabakunze. Urwaruka rwacu abuzukuru bazogira bati muri 2040 2060 abavyeyi batoze igihugu kimeze neza bitonga Imana yaduhaye. Mwijambo nyamukuru ry'uwo munsi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yarateye intege abarundi zo kugumana ivyizigiro na nyaburya Imana twayishize imbere. Ati n'igiti ciciwe kirafise ivyizigiro vyo gusubira kunaga iyo imvura iguye, hari akantu natwe dukomeye. Kubona twahuye n'ivyizigiro kandi twahuye duhuriye kwijambo. Iryo jambo rero ni ryiza. N'igiti ciciwe kirafise ivyizigiro, hari akantu twebwe duhagaze. N'igiti ciciwe kirafise ivyizigiro, hari akantu twebwe duhagaze. Niyo ukazokumva ivyizigiro biriko biragenda, uzuca utangwa kwiyumvira ibindi vyiza vyarengaye. Umuco uririmba kakaririmbo, hari vyiza yankoreye umutima wanje utazibagira, hari ico yankoreye umutima wanje utazibagira. Ako karirimbye ivyizigiro bica bigaruka, ivyizigiro bica bigaruka. Naho wowe ubona imbere yawe ibigumye, ukabibona ko bigumye, uca usubira ukiririmbira kakandi ngo n'inyuma ya zero irakora, n'inyuma ya zero Imana irakora. Ndani ntikora n'inyuma ya zero kubera iki? Hari wota ivyizigiro. Noneho rero ku Burundi hoho turafise ivyizigiro bikomeye cyane, kuko muravye ingene igihugu cari caratabaguritse, abantu barabana y'ingwe, uno munsi ukabona bose bari kumwe, uca wumva yo ku Burundi bugana heza. Igihe baducamwe imice twari tumeze nka kurya wovanga ibiharage n'ubwishaza n'uburo byose ukavanga, ariko Imana burya ntiyigeze ihengeshanya kuvuga ingeri zokiza Burundi, ntiyigeze ihengeshanya, ikavuga iti bizoteba mugabo abarundi muzokira kandi muzogira ubumwe. Ikiratora inzira, icisanga ko abarundi bamaze kuba nk'intete z'ibigori ziri kumwe n'iz'amasaka, itereka ndabacishe mu ngasiro bose ndabasye bace basohoka basa. Sifu none vangura ifu y'ibigori ni wasyereye hamwe, amasaka n'ibigori n'ingano, vangura turabe byose bisohoka ari ifu. Hari umurundi n'umwe atahuye n'ivyago vyashike i Burundi. Nyene cubahiro ati ikindi cerekana ko abarundi twogumana ivyizigiro ni yambona kazoza yo mu 2040 Uburundi igihugu cifashe, no mu 2060 Uburundi igihugu giteye imbere. Ati ijya mbona kazoza twayihawe n'Imana, kandi y'Imana igutumye yamivuga iti ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ikindi kintu rero kiduha umwizero ni imbona kazoza, la vision. Uri kujahe utazi yaja ntazimira ntanacererwa, kuko hashitse hose aba yashitse. Burya keri mu bintu vyatumye tudatera imbere ngaha muri iki gihugu twari tumeze nk'inkoko. Inkoko irasohoka, programe yayo ntizi kwiri hariya tayariya, ibonye agatetaha yiruka hariya, yabona kandi ahikiruka hariya. Ariko iyo ufise intumbero, vision, ubu ufise inzira. Uwavuze uti jewe nshaka gushika hayo, uramenya ko utarahashika, ukamenya vitesse ufata, ico gihe ugenda neza. Twebwe rero twaragize Imana iratwibira iryo banga, iratwereka, kuko ntushobora kugira vision utari kumwe n'Imana. Nta numwe azi bizobejo, nta numwe ejo hazoza, nta numwe haza. Mugabo kubera Imana irakubwira iti ngahajya hazoba hameze uku, wemenye ingene uvyipangako. Kandi mwaye mubizi Imana ihejeje kubwira ngo genda ngahariya, ikishira hari hakantu yamitambikamwe ngo ntugire ubwoba. Imisi yose arakantu muze burayibana yakubwira iti uzogenda ngahariya ugiye ni heza, mugabo ntugire ubwoba.
nzoba ndi kumwe nawe. None yo kuvuga ngo ntugire ubwo bitazi ko hari ibintu hari biteye ubwoba bihari. Nuvu uzohura nibigoye muga ntugire ubwoba nzoba ndi kumwe nawe. Imana yacu yemwe titayeho. Reka tuvuge ibikorwa by'Imana yacu. Izigende dukorere uko buca bukira. Yatuvanye n'amara zikomeye. Inamara zibona n'izitabona. Imana yacu yemwe titayeho. Imana yacu yemwe titayeho. Nk'uko bisanzwe inyuma y'akaruhuko k'abashinga amateka ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere ndamukiza uyu mwaka wa 2025 inama nshinga amateka yaruguruye isasa risanzwe rya ndamukiza uyu mwaka wa 2025. Ivyo birori vyabereye mu ngoro y'inama nshinga amateka bikaba vyaranzwe n'ijambo ryashikirijwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka aho yabanje gusaba abari bavyitavye bose gufata umwanya wo kwibuka umushinga amateka Venance Nzinkayo yatowe mu ntara ya Gitega yari yaraye yitavye Imana. Nyeniteka akaba yarahaye ikaze banyakubaho abashinga amateka bahora mu karuhuko ati ntimwareze amaboko ahubwo kabaye akaryo ko kurangura ibikorwa bitandukanye mu birangurira bene gihugu muserukira. Très chers collègues députés, nous vous souhaitons un bon retour des vacances parlementaires. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir saisi l'occasion pour soutenir les efforts de développement et de consolidation de la paix au sein de vos circonscriptions respectives. Bien qu'ils fussent supposés être en vacances, les représentants du peuple ont à plusieurs actes. Bagenzi bashinga amateka turabipfurije igaruka ryiza aho muvuye mu karuhuko k'inama nshinga amateka. Turabakengurukiye cyane ko mwafasha akaryo ko gushigikira ibikorwa by'iterambere no gukomeza amahoro mu turere twanyu. Naho bisa nuko bari mu buruhuko abaserukira abene gihugu bararanguye ibikorwa byinshi muri uku kwezi kwa ntwarante umwaka wa 2025. Aha twavuga ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi haba ku rwego rw'igihugu no mu ntara, ibikorwa byo kubaka ibiro vya komine Matongo mu ntara ya Kayanza, inama yo gushikiriza ivyaranguwe n'intara ya Ngozi mu mwaka wa 2024, inama y'abagize urwego mpanuzwa jambo kwa komine Muyinga, ibirori byo kwinjira inyubako zibiri z'ibiro byo ku mutumba muri komine Butihinda yo mu ntara ya Muyinga, ibirori byo kurahira ko mukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta hamwe n'abagize umugwi wo kunywanisha abarundi CVR, hamwe n'inama igira iya 30 y'abakorera bushake ba ABF mu gisagara. Nkuko vyavuzwe mu bikorwa byaranze ubu buruhuko burangiye, hari igikorwa gihambaye cabaye ejo hahise aha mu kigo c'inama nshinga amateka mu Kigobe c'amasengesho y'akavuna musase National Prayer Breakfast. Ivyo birori byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye. Inama nshinga amateka iboneyeho akaryo ko gukengurukira abatumire bose bitavye ayo masengesho y'akavuna musase. Dushimiye kandi abagenzi bacu bavuye mu mahanga baje kwifatanya n'igihugu c'u Burundi. Turashimira by'umwihariko intahe y'urukundo n'ubuvukanyi yashikirijwe n'intumwa za leta zunze ubumwe za Amerika kubijanye no gukarihiriza ubwenga abakozi b'inama nshinga amateka. Bamwe muri bo barahawe inyigisho kukungene amasoko ya leta atangwa n'ingene amategeko akurikizwa muri ico gisata. Harabaye kandi umugwi w'abakozi
bahawe inyigisho ku bijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bushasha bukoreshwa mu gisata cyo gutunganya ubutunzi. Ku bijanye n'igisata c'imigenderanire twarahaye umubonano umufasoni Hawasise aserukira ibanki nkuru y'isi hano mu Burundi. Formation a également été dispensée sur l'utilisation d'un nouveau logiciel intégré de gestion. Concernant la diplomatie parlementaire, nous avons accordé une audience à Madame Hawa Sise Wage, représentant résident de la Banque mondiale au Burundi. Muri iki kiringo c'isasa rya ndamukiza 2025 gitanguye, inama nshinga mateka ikazobandanya gukora imirimo ijejwe harimo cyane kwiga, gutosora no gutora amabwirizwa. Aho tukavuga nk'integuro y'ibwirizwa isubiramwo ibwirizwa ryo kuwa 28 ruheshi 2017 ritunganya amashira hamwe koperative mu Burundi, hamwe rero n'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira wa 2026. Ku bijanye n'iri sasa risanzwe ryandamukiza mwaka w'ibihumbi 2025, inama nshinga mateka izobandanya kwiga no gutora integuro z'amabwirizwa, kugenzura ibikorwa vya leta, hongere habe uguserukira abene igihugu. Nayo ku bijanye no kwiga integuro z'amabwirizwa, inama nshinga mateka izokwiga integuro z'amabwirizwa zisanzwe ziri ku rutonde rwarungitswe na leta, nazo ni izi zikurikira: integuro y'ibwirizwa ryerekana ingene uburyo bwo mu kigega ca leta bwakoreshejwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024, integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inomero 1 agakwego 12 ryo kuwa 28 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2017 ritegekanya ingene amasosiyete koperative akora. Birakwiye ko tumenyesha ko hisunzwe ingingo y'181 y'ibwirizwa shingiro, isasa ry'inama nshinga mateka ryandamukiza ryitiriwe isasa ryo kwiga integuro y'ibwirizwa rishinga uburyo bukoreshwa na leta uko umwaka utashe. Nakaryo keza rero kaba gahawe inama nshinga mateka na nkenguza mateka kwiga neza ingene uburyo leta ikoresha buri mwaka hisunzwe ivy'abene gihugu baba bakeneye. Inama nshinga mateka irateye intege abegwa bose no gutunganya integuro y'ibwirizwa ritegekanya uburyo buzokoreshwa na leta mu mwaka uza, kugira utwigoro kugira ngo bishoboke ko iyo nteguro y'ibwirizwa yigwa n'inama nshinga mateka mu maguru masha. Mu gihe rero iri sasa rya ndamukiza 2025 ari rya nyuma muri iki kiringo c'inama nshinga mateka cyo kuva mu bihumbi 2020 gushika mu bihumbi 2025, eka mbere hakaba himirije amatora, nyeniteka umukuru w'inama nshinga mateka yasavye banyakubaha abashinga mateka gukora batiziganya kugira baheraheze neza nkuko batanguye, nayo abegwa bose n'amatora bazokore batiziganya kugira amatora azobe meza cane. Cette session parlementaire ordinaire se tient dans un contexte politique exceptionnel caractérisé par les imminentes élections législatives communales et collinaires. L'Assemblée nationale compte poursuivre la sensibilisation des citoyens sur l'importance de ce rendez-vous électoral, en les encourageant à y participer massivement et sereinement, chacun dans son entourage professionnel et privé est invité. Iri sasa ryuguruwe mu bihe bidasanzwe vya politike, aho mu gihugu himirije amatora y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abajenama b'amakomine hamwe n'abakuru b'imitumba. Inama nshinga amateka ibandanya ihimiriza bene gihugu kugira baze bitabire ayo matora ku bwinshi mu mahoro kandi bafatanye mu nda. Umwe wese ahaherereye mu kibano eka naho hose arangura imirimo yiwe ya misi yose asabwa kwitegura neza kugira ngo amatora azogende neza. Muri uko guhimiriza abene gihugu muri rusangi twiteze ibi bikurikira:
abenegihugu bageze ku ntambwe ishimishije mu vyiyumviro vya politike bime amatwi ibihuha bigamije guhungabanya amatora. Abajejwe kwivuna basi no gucungera umutekano babushitse bahame bagavye kugira ntihagire icoza gitosekaza amatora yimirije. Umugwi wigenga ujejwe amatora mu Burundi ube witunganije neza, wongere urangurane umwete n'ubwira ibikorwa ujejwe kugira ngo amatora agende neza. Abanyepolitike bakunde igihugu banacitangire mu gushira imbere imigambi y'iterambere igirira akamaro abenegihugu. Ibimenyesha makuru navyo bikore neza ataho bengamiye mu gushikiriza amakuru anywanisha atarayo gucanishamwo canke kugumura abenegihugu. Abarorerezi b'amatora babizigirwa babe abashikiriza ukuri kw'ivyo biboneye. Abanyamahanga bakunde igihugu c'u Burundi ariko bativanga mu ntunganyo y'imigambi yaco. Iri sasa risanzwe ryandamukiza 2025 ni naryo rya nyuma ry'iki kiringo cyo kuva mu 2020 gushika mu 2025. Nakaryo keza rero ko gusozera neza cyane ikiringo cacu twatorewe. Ikindi kandi uburemere bw'ibikorwa biturindiriye muri risasa usaba kubatowe n'abenegihugu gukorana ishaka n'ubwira ukwitanga no kudahemuka ari navyo vyiza byaranze ibikorwa byo muri iki kiringo kuva mu ntango gushika n'uyu munsi. Mu mpera z'iki kiringo tuzoshobora gukora icegeranyo cerekana ivyaranguwe vyose n'abashinga amateka, aho hashizweho ibintu bishasha byinshi mu bijanye n'intunganyo hamwe no mu bijanye n'inyifato runtu. Bubahwa bashinga amateka, iri sasa ritanguye mu gihe cy'ibikorwa bikomeye vy'amatora. Turabatumiriye rero gutunganya neza ikoreshwa ry'umwanya ku buryo ivyo muzoba murimwo mu gihe c'amatora n'amabanga yanyu hano mu nama nshinga amateka byose biranguka neza atacononekaye. Ni kuri iyo mpanuro dutangaje ko twuguruye icese ibikorwa by'isasa risanzwe ry'abashinga amateka ryandamukiza umwaka wa 2025. Murakoze, Imana ibahezagire. Nous vous convions à trouver un emploi de temps qui concilie vos obligations de campagne avec votre mission parlementaire. C'est sur ce conseil que nous déclarons ouverts les travaux de la session parlementaire ordinaire d'avril 2025. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Imani bahezagire. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.